Hello guys, mugire ntango nziza zindirika makuru yacu tuhere ku ntama mu rugamba zitegura guhaguruka uyu munsi mwijoro zija muri Mokutani gukina urukino rwo kwijuru ni yagiti mu kurondera tike y'ikombe ca Afrika. Akaba uyu munsi bagukana n'abakinyi 25 nkuko Chiminda yizeye umenyetse ntama mu rugamba yabivuze. Akaba baza guhaguruka ngaha abandi bagahurira mu nzira n'abaza kuva hanze ba Saido Bilahino bande n'abandi bonse. Akaba ari baza guhaguruka uyu munsi Chiminda yizeye nkuko yabikonfirmye ku munsi wa gatanu. Kendi kuye kumenyere nuko intama mu rugamba zimaze gukina amahutano rukino rumwe rwonyine mu mateka. Akaba gwaranga intama mu rugamba zirutsinze ibitsindo 3 muri 2 hari muri CHAN ya 2014 muravyibuka. Selemana atsinda igitsinde ku minota ya nyuma urushuti rwa kure ari kure muravyibuka. Akaba urukino rwonyine rumaze guhuza intama mu rugamba na Mokutani akanye vyaranga intama mu rugamba zirutsinze. Chiminda yizeye akaba yavuze yuko bagiye gukora ivyo bashoboye vyose batahukana intsinzi yabo ya mbere muri izi nkino nyuma yo gutsindwa inkino zibiri za mbere. Akavuze ko ariyo mahigwe ya nyuma bafise yo gutahukana intsinzi. Mu vy'ukuri Mokutani ntikomeye irakomeye n'ivyo yaranganije na Maroc muri Maroc, ariko nama mu rugamba uravye bakinyi bamwe iminsi bari muri Fokme barashobora kwigenza neza bashize mwishaka bakitanga namenyereza bakagira mu ruhara mu gutanguza abakinyi kwiriye kandi biboneka nyine uko ari babikwiriye. Katurinde ukuntu biza kugenda kaze katuje mu gihugu ca Espagne duhere ku kimenyesha makuru Mundo Deportivo cyo muri Espagne mu gisagara ca Barcelona Catalonia kitubwira kiti Real Madrid bayihaye dushe. Imenyesha makuru byo muri Espagne Catalonia iyo Madrid yatsinzwe birara mu minsi mikuru nyuma yo gutsinda ibitsindo 4 muri kimwe n'umugwi wa Valencia. Hari ibitsindo 3 vya penalty vya Valencia vyatsinzwe na Carlos Soler, ikindi cha Real Madrid gatsindwa na Karim Benzema, ikindi bakinziza Rafael Varane. Mundo Deportivo ivuga ati Madrid bayitera dushe hari Mestalla ikibuga cha Valencia. Madrid kabisa sinzi urukino rwayo. Zinedine Zidane maruke navuga ati sinaho ibintu vyatubayeko. Akaba Real Madrid imaze gukina inkino 3 yambaye izi mpuzu za pink izi nyene zisa nkizitukura. Akaba tena numwe iratsinda muri izo nkino 3 zose. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo kandi kitubwira kuri Ansu Fati aza kubagwa uyu munsi ariho yarayinjiye rero mu gucumba mu bitaro baza kumubagiramwe mu ijoro ryake. Akaba re uyu munsi ari baza kumwopera nyuma yo kugira imvune ku Real Betis kuivi kugira akabazo kuivi. Akaba yashobora kumara amezi ari hagati ya 3-8 dakina. Hari n'amakuru avuga ko ashobora kumara nk'amezi 6 dakina. Urumva ko ari kibazo kuri FC Barcelona muri rusangi. Akimenyesha makuru sport cyo ngaho nyine muri Espagne rero nyine ku rukino rwa Real Madrid yarayene itsinzwemo na Valencia ibitsindo 4 muri kimwe no kuri rukino rwa Ansu Fati. Ansu Fati za kubaguha umunsi ushobora kumara amezi ari hagati ya 3-8 adagaragara mu kibuga. Ubona ko Barcelona itegereje guhiga ubundi mu kinyasatira mu kwa mbere akaza kuyifasha nyuma yo guhura nyine n'izo ngorane z'imvune ya Ansu Fati. Ubona kabisa yuko AFC Barcelona bitayoroheye. Ikimenyesha makuru AS Madrid kivuga kiti penalty hamwe n'amapenalty atatu gasate Real Madrid kivuga kiti bayiteye amapenalty bayongera amapenalty bayitsinda amapenalty ati n'ivyari vyoroshe kabisa. Nyuma y'urukino Zinedine Zidane mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ati twatanga urukino neza turatsinda igitsindo. Ati kuva batugomboye sinzi ibintu vyatubayeko. Ati sinzi ibintu vyari vyaduteye uyu munsi. Ati badutsinze penalty 3 ati kini twiyinjije. Ati ivyo bintu kweri tibirarengeje. Ati nindenga kagero. Ati kosa nigi wanje Zinedine Dins. Ati kubera ko nije ndi mumenyereza. Ati nije nkwiye kurondera inyishu. Ati simbona no kuntu sigura ivyabaye. Ati umunsi mu bikuri twebwe. Ati ntabwo twaza uruhari dutegerezwa kongereza urwego mu myugari muri defense yacu. Ati kosa ni kwanje kabisa. Zinedine Zidane atsindwa kabisa urukino rwiwe kwa kabiri muri La Liga saison nyuma gutsindwa na Cadiz. Izindi nkina akaba yagiye aranganya. Kimenyesha makuru kure Real Sport cyo mu gihugu cy'Ubutaliyano kigarukana ku rukino Juventus arayanganije na Lazio mu bitsindo 2 ku bindi kuri Ronaldo kabisa yagize imvune akanatsinda igitsindo
Pirlo yemeje ko Ronaldo yagize akantu k'akabazo ariko katagumye cyane ashobora gusubira urukino rwa Andorra. Portugal izokina na Andorra nyene ku munsi wa gatatu wa kivandimwe. Ronaldo akaba yasohotse mu kibuga ku munota 73 nkuko kuva kuwo munota Juventus yabuze ishuti na rimwe rije mu izamu itera. Ariko ko Ronaldo ahetse kabisa Juventus yabuze ishuti na rimwe rije mu izamu itera, binarangira bayigomboye. Rero no ku rukino Napoli yazinze Bologna. Kigaruka rero kimenyesha makuru Tutto Sport kuri Paul Dybala tini kazi ya Dybala no kuri Zlatan Ibrahimovic yaragombo yasemira asini igisindo ku munota 93 agombora. Bibarangira 2-2 n'umukino bari bakinye n'umugwi wa Hellas Verona. Arsenal ikabigumye mu kibanza ca mbere mu Butaliyano, ikaba imaze iteratsindwa n'urukino rumwe mw'iyi saison. Arsenal kabisa ihetswe na Zlatan w'imyaka 39 umumeke w'umukapo. Arsenal iteratsindwa mw'iyi saison muri Serie A. Match respect kabisa. Gihugu cy'Ubwongereza kabisa vyari birori kabisa. Abe bitangaza kimenyesha makuru The Times kivuga kiti Watkins acecekesheje Arsenal, arabwira ati genda muryame izo nkoza nyura abantu muziryamika uyu munsi nta kintu muzikoresha. Aston Villa itsinda Arsenal tumubusa Emirates Stadium. Waravyumva Emirates Stadium. Aston Villa banje itsinda Liverpool indwi muri 2. Tuvuga tuti ni zya n'umupira w'amaguru atakintu na kimwe kidashoboka. Yaraye kubisa Arsenal irusha iyataka ewana. Abantu turavuga ati ayi Aston Villa izogarukira he umwaka wa 2020 uzoduhishira ibiki utubiki ibiki kabisa. Ikimenyesha makuru Daily Mirror ikoreye ku rukino rwa Liverpool anganije na Manchester City igisindo kimwe ku kindi. Yavuga kiti Penny crazy atubabare ubusazi bla bla n'ibintu biraho. Akaba mu rukino Alexander Arnold yagize ikibazo c'imvune kigaruka no kuri Harry Kane. Yaratsinze igisindo ciwe c'50 muri Premier League kuva bayeho. Kimenyesha makuru Independent garuka ku rukino rero rwa Manchester City na Liverpool kigaruka kuri Kevin De Bruyne yahushije penalty. Yavuga kiti yabuze uburyo bari gutuma Manchester City tahukana intsinzi igice mu kibanza ca 10 n'amanota 12 muri iyi saison. Ikimenyesha makuru Daily Star kigaruka kuri Pep Guardiola na Jurgen Klopp bashigikiye Ole Gunnar Solskjaer mu kibazo cyo kuvuga ati izi nkino bazipanga nabi iyi kalendriye y'Abongereza yizi nkino badukinisha buri ndwi mu gihe kitarico. Ati sivyo Pep Guardiola na Jurgen Klopp bakaba bamushigikiye baravuga ati turi kumwe na Ole, ibintu avuga nivyo birumvikana n'abapanga izi nkino neza mu buryo bworohereza imigwi yose. Ikimenyesha makuru Daily Telegraph kigaruka kuri Manchester City yanaje na Liverpool kigaruka no kuri rukino kuri amajambo Guardiola na Klopp bashigikiye Ole bavuga ati ibintu nivyo Ole yavuze birumvikana bakwiye gupanga kalendriye mu buryo bwiza. Ubona ko imigwi yo mu Bwongereza kabisa ubwira nitanga kabisa ukina Europa League ukina Premier League haciye iminsi 2 ukina Champions League ukina Premier League haciye iminsi 3 niki harimo barareklama bavuga bati ni murabe ikaririye yipanga nabi. Daily Express ikako nyene ku rukino rwa igaruka kuri Harry Kane yazinze igisoro ciyo 50 muri Premier League no kuri Manchester City ire mu kibanza ca mbere ikabiye kukimara kindi n'imiburi buri 2 ubagiye kuja muri international break mu nkino z'ibihugu igiye kumandigiza ku kibanza ca mbere kabisa Manchester City 2020 kabisa nta mikino. Akaba yatugarutse ku ntonde mu gihugu cy'Ubwongereza nyine nko tubibapigiye umugwi wa Manchester City akaba ari uri mu kibanza ca mbere n'amanota 18 ukaba kurikiwe n'umugwi wa Tottenham na 17, Liverpool 17, Southampton ya kane na 16, Chelsea ya gatanu na 15, mu gihe Manchester City iri mu kibanza ca 10 na 12, Arsenal ca 11 na 12, Manchester United na manota 10 mu kibanza ca 14. Natali mu gihugu ca Espagne Real Sociedad mu kibanza ca 120, Villarreal mu kibanza ca kabiri n'amanota 18, Atletico Madrid mu kibanza ca gatatu n'amanota 17, Madrid mu kibanza ca kane n'amanota 16,
Granada mu kibanza cya gatanu n'amanota 18, mu gihe FC Barcelona iri mu kibanza cy'umunani n'amanota 11. Mwaka wa 2020 nta mikino kabisa uzotwerekana ibirenze. Nyesha makuru disenekiti bero ko Inter do Milan na Real Madrid ziguma zirabira hafi Ngolo Kante mu kinyi hagati wa Chelsea, mu gihe Memphis Depay ngo atishimye muri Rio yipfuza kwimukira muri FC Barcelona mu kwezi kwa mbere, mu gihe AC Milan ngo imiragerageza kurabira hafi Diego Dalot umwugariro wa Manchester United, mu gihe Ole Gunnar Solskjaer ngo bujye harimo arigenza n'abatema arigenza neza cyane abakinyura cyamushigike nkuko kimenyesha makuru de Milan cyangwa mu Bwongereza kibivuga, mu gihe mu rukino ruzo kutsa Liverpool na Midtjylland mu kwezi kuza muri Champions League ngo rushobora kutaba. Nyuma yaho leta y'igihugu cy'Ubwongereza ihagaritse abantu bonse bava muri Denmark baza mu Bwongereza, mu gihe hatarabongereza basanzwe ba muri Denmark. Karugo rukino ruri mu makenga ko rushobora kutaba canke rukabera mu kindi gihugu nkuko rero bimenyesha makuru ngaha mu Bwongereza bigenda bivyandika. Akaba rero akaremu yandi makuru Samuel Eto'o kabisa umulegend wa FC Barcelona, umukinyi wa kera wa Inter do Milan, Chelsea n'iyindi yarayakoze accident ya muri Cameroon wabo, ubona ko ari imodoka ewana yafinyaguriza ko yaragiye mu bukwe. Samuel ariko amakuru avuga ko atakibazo gikomeye yagize, harimo aritabwaho n'abaganga, akaba atangurane zikomeye za mubaye ko. Akaba ari mu yandi makuru ngenda babwiye yuko mu kanya saa 6 ariho haza kubatombora ya Champions League na CAF Confederation Cup zo muri Afrika. Mu kanya saa 6 nayo tumenye imigwi Musongati na Messager Ngozi bazohura mwizo nkino za CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Tukiremo bakinyi bagiye babara no kunyine Cristiano Ronaldo yagize imvune mu rukino baye bakinyi na Lazio, mu gihe Ansu Fati aza kuba uyu munsi, mu gihe Alexander Arnold nawe wa Liverpool yagize imvune. Mu gihe mu yandi makuru ya transfer aruko Phil Foden umupepite kabisa, umupeti wa Manchester City agiye guhabwa andi masezerano zo tukagiriza umushahara w'inshuro 3, mu gihe Barcelona, Manchester City, Juventus zifuza umusatizi wa Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, mu gihe West Ham yiteguye gutanga miliyoni 300 z'amapaundi ku musatizi wa Lyon Moussa Dembele. Mu kimenyesha makuru AS muri Espagne kivuga ko David Beckham ashaka Sergio Ramos mu rwa Inter Miami wiwe hariya muri Amerika. Reka turindire mukamenye ko Sergio Ramos tamasezerano rahabwa muri Real Madrid yemerewe kuyiviramo ku buntu mu mwaka uza. Rero musatizi wa Tottenham Harry Kane avuga ko Tottenham ikwiriye gutura igikombe na kimwe cyangwa igikombe runaka mu yisezo mu virimwe nakinamwo vyose. Atubu yarahindutse kuva muri nyaje atira kuyiga kombe runaka. Akaba ari Harry Kane yatsinze igitsino ciwe kijana 50 muri Premier League mu nkina amajana na 17 yarakinye goal machine. Akaba ari mu yandi makuru kimenyesha ko vyo Espagne yavuga biti izi mpuzu za pink za Madrid n'ubundi zibandanya kwerekana ko ari zibi. Akaba ari Madrid imaze gutsindwa inkino zose imaze gukina izambaye, imaze kuzambara inshuro 3. Ku rukino rwa Manchester City yarakubiswe, ku rukino rwa Cadiz yarakubiswe, ku rukino rwa Valencia mwabanye vyara yabibaye. Ubona ko kabisa ari kiba. Ari nako kandi Real Madrid kiri mutari muzi muri La Liga imaze gutsindwa inkino zose 8, uko ari 8 imaze gukina kuvangira mu sezo iheze. Marcelo yatanguye mu kibuga Marcelo Vieira, umwe mu bakinyi beza, umwe mu bakinyi abantu benshi batatinya kuvuga ko ari bo baheze Cristiano Ronaldo bamufasha kwigenza neza. Bamwe bibaza ko Cristiano Ronaldo agiye kubaho adafise Marcelo, akaba mwibi bari mu bihe bibi, ibihe kabisa ubona ko bitamworoheye. Madrid yatsinze inkino 8, ku nkino 8 Marcelo yatanguye mu kibuga. Ni ikihe kintu kitagenda kuri Marcelo sha kabisa, Marcelo wacu ubona ko ari maragenda ava muri forme kabisa, imyaka ntinyegezwa kandi buri kintu cyose gisangiro n'iherezo. Ni umukinyi mwiza, ni umwe mu bakinyi beza nyine babayeho, nta byo kudishidikanya. Naho nyine atari muri forme urumva nyine nivyo kwihanganira kabisa kuri Marcelo, umunya Brazil w'umukapo kabisa. Imyaka nk'ine 5 irangiye umuntu wese yavuga ati uyu mukinyi ni gitangaza, ariko ubona ko bigenda vyanka buke buke.
ni hatari kabisa. Guys, mugire ibihe vyiza, Imana ibahe umugisha.